Jewe mu gatondo nintwereye urukombe rungana nk'uko na barundi urukombe rw'igice c'iritiro rw'amasobe y'iwanje candinywera nesovye vyari nasovye mu gitondo candinywera mugabo muraza kubitahura sirimuvye uburyo mushobora gukoresha amasobe y'iwanyu canke y'abantu nimwite ngo n'umwanda ngo turavuye ngo habigora tumena ejo umwanya nase biguri mantere ndabaha umwanya w'ibibazo mugabo mu nyumviriza amasobe rero nibayakoresha uko bishaka. Turatangiye n'ikindi cigwa ca kabiri inyuma yo kwiga icigwa c'amasabune tugende n'icigwa naco ca nutrition. Nukuvuga natwe turafise inzahabu muri twebwe dushaka kudakoresha utizo zahabu ni amasobe mu kinyarwanda bavuga ngo inkari burya n'inzahabu iturimwo turashobora kunywa amasobe yacu tukaba amahoro meza cyane. Amasobe turashobora kuyanywa tukaba amahoro. Amasobe umwanda muto mbere sindavyite umwanda muto ndavyite iki umuti. Amasobe nukuvuga arashobora kuvura ingwara zirenga amagana abiri. Wifuza kumenya gukora amagato ndabizi, ibisuguti, imikate n'ibindi byinshi vya patisserie. Wifuza kumenya ibyo guteka imfungurwa zitandukanye. Wifuza gukora amasabune, gukora amavuta yo kwisiga, gukora amaomo, gukora imivinyu, ibyo byose ndazi kubyifuza. Wifuza kandi kwiga ibya nutrition. Wifuza kandi kumenya ibijanye n'ivya entrepreneuria. Wifuza kandi kwiga icongereza. Ahi Bujumbura n'ibibanza bine, ndavuga kuri Gare du Nord, ndavuga mu Buyenzi, ndavuga mu Kanyosha, ndavuga mu Carama n'Igitega hamwe no mu Kayanza. Iyandikisha ibibanza bitaraguherana. Shatse byinshi byo kubaza duhamagara kuri izi nomero 76 375 495. Nicole na WhatsApp muzodushimira mu nyuma. Mu byumba mu bitaho abarundi bashaka kuguma muri ya systeme ico batazi bazi ko kitaba mugakirabaho. Amasobe yacu ashobora kuvura ingwara nyinshi zirenga magana abiri. Amasobe yacu umuntu ibihere byananiranye gukira amasobe ayakoresha azonshimira mu nyuma. Uburyo nza kumubwira amasobe yawe canke yacu uyanyoye arakuvura ingwara akanakurinda kusazagurika, arimo n'ibintu bitereza antioxida byinshi. Amasobe kandi turashobora kuyakoresha kuvomera ibintu kuko ni angere. Hakukoresha ibya angere yo mu ngana iki zoduhonereza natire ibya nimbi. Mugabo amasobe y'umuntu arakora ibidasanzwe ku mirima yacu. Tumufeko mukana. Urashobora gupombesha ibigori amasobe yiwawe cyangwa y'abantu. Ibyo bigori bizotagata utangana. Uzoruhugura angere, uzoruhugura ibiki mugabo yaco winaniza. Amasobe yiwawe yiwacu arashobora kubikora. Komenga muratangaye sivyo muri ni mu bikwiza mu muntu. Amasobe yiwawe arashobora canke ayiwawe wese arashobora gukora iki? Arashobora koza amenyo neza. Mu buryo ngire ndababwire umwanya. Ashobora gukiza amenyo. Nubu iginyo ririkorera gusasa cyajara cyose cyaragize gute ca wisobera mu kiganza canke mu gikombe ama uce winwera ukiyabundikira mu kanwa uzawumva ya misonga 0 seconde iheze. Ukaba ufise igikomere amasobe arashobora kukuvura igikomere. Ahantu muri mwumvaga rero mutegereza kwigishwa bino ubusindi ko ndababwira natire mu Rwanda ko ndababwira ibibarimwo. Jewe mu gatondo nintwereye urukombe rungana nk'uko na barundi urukombe rw'igice c'iritiro rw'amasobe y'iwanje candinywera nesovye vyari nasovye mu gitondo candinywera mugabo muraza kubitahura sirimuvye uburyo mushobora gukoresha amasobe y'iwanyu canke y'abantu. Nimwite ngo n'umwanda ngo turavuye ngo habigora tumena ejo umwanya nase biguri. Mu nyumviriza gusira mu nyumviriza. Komantere ndabaha umwanya w'ibibazo mugabo mu nyumviriza. Amasobe rero nibayakoresha uko bishakiye. Bayakoresha muri ubu buryo. Urashobora kuvyuka mu gitondo
ugaca ukoresha iby'amasobe yo mu gitondo niyo meza gusumba ibindi byose. Aya saa sita nayo ryari ni meza mugo ayo mu gitondo yoyo ni ibindi bintu. Amasobe yiwawe cyangwa y'uwundi arashobora kukwiriza unezerewe uri tranquille uryohewe kubera iki abarimwo melatonine iba yahinguwe mu ijoro mu maraso agaca asohokera amwe mu masobe. Iyo yanyoye guhera uno munsi rero ndabasabye mwese muze gutahira kunwa amasobe y'uwanyu. Ejo mu gitondo muze mwikubita urukombe mugabo ntimuze murenze urugero muze kubikora ukungire ndabibabwiye. Ujamu twobikora gute mu kunwa ayo masobe yacu? Icambere kirazira kunwa amasobe yiwawe ikutiyizere. Hariho ingwara ubugwaye amasobe yawe aba ari bizarre. Nk'ubu ndarutanga karore ugwaye nk'amafyigo aho biri bizarre cyangwa za diabete. Mugabo igihe uzi ko uri normal uri neza mu mubiri urashobora gukoresha rero ayo masobe bikaba amahoro. Nk'ubu jewe ndiyizi ko meze neza uzobona mu gitondo ninwera urukombe. Abana ntunze bari bazi ngo nicaye mba ndiko ndamwe mbamenye yuko ari amasobe. Ikindi aba yuko ndababwira uburyo muyakoresha. Amasobe y'umuntu arashobora gukora cyane muri desert nuko abarundi bakuriye ahantu hatari ubugaragwa. Mugabo mu bugaragwa barayakoresha bakayanwa bakayasubiriza amazi kuko nta ngorane nimwe biteye. Ikindi arimo amaproteine arashobora kugufasha kubaho. Hari umushinwa na Sonya Gitabo tremblement de terre yarabaye inzu ishira mu gwako mugabo yari etage acatomboza ahantu aguye ntibyamufyonderaje. Yamaze iminsi 6 mu gihe atamugabo arenze iminsi 3 adapfuye we yamaze iminsi 6 bamutoye ari intare. Trike yakoresha yarasoba amasobe agaca yinwera asoba yinwera. Uti kukubera kari meza atari umwanda wo gute. Amasobe muhaba mumbira ngo ko ari umwanda ngubuhinguwe ngusohotse si umwanda totalma. Ndabaha karore nk'ubu irigi umuntu yemerewe irigi rimwe ku munsi wose. Mugo hari habikubita omelette special w'amagi 8. Ayo magi 8 rimwe niryo rigira akamaro mu mubiri. Ayo yandi 8 asohoka nk'umwanda. Mugabo si umwanda yamanitima yose yari muri igi abasohotse nk'umwanda kandi atari umwanda. Rero n'amasobe nuko amera. Burya 95% kwijana y'amasobe ni amazi. Mugabo ibice 5 navyo kwiza jana haba harimo amaproteine, haba harimo antioxidant, haba harimo kandi imyunyu ngugu. Mvuze imyunyu ngugu ni aya calcium, aya calcium, aya produit tuba dukeneye mu mfunguro naho abarimo. Aya element tuba dukeneye mu mfunguro naho abarimo. Rero izo 5% nizo zikora ibidasanzwe. Ikindi Gerard, ikindi amasobe y'umwana n'amasobe y'ukuze n'amasobe y'umutama nibisa. Ndabaha ntakarorero. Udukoreshe amasobe y'umumama afisinda turanayakoresha mu kuvura ingwara z'ubugumba. Biratuma urya muntu adasama asama. Bavyumvikana. Hari n'ibisemburo ituma umuntu asama. Ajya rero iyo wabonye uri ngumbi biki nibiki ubutirike dukoresha nubwo burimwo kukugira usame. Ikindi amasobe y'umuntu agize gute yaciye imbyaro nayo tuyakoresha kukugira umuntu arondoke neza. Twavyumvikana yemwe. Mugabo kirazira gukoresha amasobe yariyo yose y'umuntu agwaye. Nabahaye akaroro k'ingwara n'amatibu yagwaye amasobe yawe aba ari trop bizarre. Mugabo amasobe cyakoresha mu gupima ingwara zitandukanye. Gatanga nk'akarorero nk'ubu urashobora gutakoresha urashobora gusoba amasobe menshi aho naho ubugwaye. Umuntu agenewe gusoba amasobe hagati y'ilitiro 1 n'ilitiro 2. Muratwize muri umwe umudiyabetike cyangwa umuntu anyoye ibintu byinshi arashobora gusoba amasobe menshi arenze urugero. Bazumvikana rero ku munsi umwe mu nyumvirize
ndabaha umwanya w'ibibazo mu nyuma. Iyo rero usovye amasobe arengeje urugero swati ni tentative ya diabete canke wanyoye ibintu byinshi. Iyo usovye amasobe naho arimo isukari ni tentative ya diabete, kukubera diabete urasoba amasobe piyarigase kikumba arasoza canke ubunyegeri bugacondagira aho wayasovye. Ico ni kimenyetso kimwe dupima ko diabete. Ikindi urashobora gusoba amasobe y'urufuro, aho naho ni ngorane. Ukabona usovye amasobe y'urufuro ni ngorane. Ni ngorane ziri hehe? Ubu ufise proteine nyinshi mu mubiri, kandi proteine mu mubiri ziba ziriko ziragusohoka, ziba ziriko zirasohoka. Ikindi urashobora gusoba amasobe agize gute, asa na rouge. Hari imfungurwa uba wafunguye zituma uzana amasobe asa na rouge nkizi. Ufunguye ikaroti cyane canke beterave cyane canke inkere cyane, aho urashobora gusoba amasobe asa na rouge. Aho nta ntama iba yuriye inzu na mahoro masa. Hariho n'imiti y'ubwoko bubiri sindayibuka amazina, uyinyoye ushobora gusoba amasobe ya rouge. Mugabo hamba kw'ibyo ukabona usovye amasobe ya rouge, umenye ko ari tentative y'uko usa amaraso make mu mubiri canke ufise ibikomere canke ufise izindi ndwara z'amayafegisho n'ibindi. Ahantu mwaho hariho n'ubundi bwoko bw'amasobe sinobutemberako, kuko urashobora gusoba yari green canke ayasa n'ukundi kuntu canke ugasoba ubwoko bwinshi. Mugabo turavye amasobe yawe turashobora kumenya ati uyu muntu agwaye ingwariye, nubwo ntaba ndayacisha muri laboratoire. Iyo rero kwa muganga tukubwiye cizana amasobe yawe, umwanda muto wawe, umukoyo wawe, tuba dushaka kupima y'indwara nyinshi cyane. Murazi ko n'umuntu afise inda ariyo dupima tukabibona. Mugabo ukabona usoba amasobe asa na jaune cyane, umenye yuko ufise karasi y'amazi umubiri. Mu gihe nabigishije icigwa c'amazi nako mwese nakibigishije mugo kuri YouTube kiriyo no kuri Facebook. Amazi n'ubuzima, uyabuze rero urasoba amasobe asa na jaune cyane. Mugabo ehezema umuntu asoba amasobe y'ukuri ari normale n'amasobe adafise ibara. Kurya amazi atagira ibara niko n'amasobe y'umuntu ari normale anywa amazi atagira ibara. Ayo rero urashobora kuyihereza mu gitondo, mu gishingo c'ibindi bintu urashobora kuyihereza. Tihamu tuyihereza gute? Mu kingo kingana gute? Kukugira ntadutere ingorane. Abanyamerika harageze aho bayiharaza, usanga bayanywa ku bwinshi mu gitondo no ku mugoroba. Mugabo uwundi mwanditsi w'umudogiteri yaciye yandika avuga ko kuyakoresha buri mwanya na makosa, kuko imyanda yavuye mu mafigo yoshobora gusubira hehe mu mafigo bikaruhisha amafigo. Mugabo ashavuga yuko reyerema ushobora kuyakoresha gatatu mu ndwi cyangwa kabiri mu ndwi. Bisigura urashobora kwihereza urukombe rw'amasobe mu gitondo, kabiri mu ndwi cyangwa gatatu mu ndwi, bikakuvura za ndwara nyinshi turiko turadondagura. Tinone gahamu utatubeshe bigenda gute? Iyo umuhungu ashatse gukoresha ayo masobe yiwe, nuko avyuka, uzovyuke ufate igitsina cawe ku mutwe uhoze, hama ucisoba makeya ya mbere uyareka rengane, kuko azoba ariko aroza ijya nzira. Mugabo aya kabiri uciratega igikombe, hama uhejeje uce winwera. Ariko baba none muzi satari ukuri abarundi rero kuko batabizi bazi ko ari ingorane. Ibi yaba ndabibabwira nanje ntayanwa naba ndabaremetse amananiza. Mugabo nanje niyo regime nihereza mu gitondo gatatu mu ndwi, nawe ubigira uko. Umukobwa nawe arashaka kuyihereza mu rububuto, nawe arashaka kubyuka akisukura mu gihimba cirondoro, hama yisukuye agaca atandukanya amaguru neza, agaca asoba amasobe yiwe, agaca ayafata, agaca yinwera. Bavyumvikana? Yirinda gufatanya amaguru canke ibiki, kukugira uwo mwanda mutoya wiwe ntiwandure. Nako ndavyise umwanda mutoya womenga bisanzwe byanduye, ahubwo uwo mukoro wiwe ntiwandure, canke uwo muti wiwe ntiwandure, kuko aba ari umuti. Twavyumvikana? Ibi rero mubikore, mugabo igihe ubuzi neza